ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera. Bo sinzi ishobora kuba nk'iminsi 2 canke 3 ariko gusa mwe muzoje mugenda kumuraba muraba ko yavyutse ariko amaze kuvyuka kondisiyo muganga yaduhaye urayibuka? Yibuka. Okay. Ijya uteza kuyikurikiza kuko wihenze na gato ukihenda ukagira icyo udakurikiza ibyo waruhuye byose ushaka kubihomba mu munota umwe. Hama mbega umugabo yaragutahuye? Naravyakira neza ariko ndabizi bizoza biraza buhoro buhoro. Okay. Bonne chance. Ntanavyuka none yapfuye cyane ibi nibiko birabo cyo kuvyanteye nubwo nimba tarapfa ntitwamujana kwa muganga nyamba naho yapfuye tumujane muri moroke kubera ko gukomeza ikiziga mu nzu kice kiguma kinuka. Iva burya ikintu twakoresheje iyi ngwara Nabil arwaye ni ingwara yo kuva mu buto bwiwe. Iyi ngwara mbese n'abaganga arabananiye ni ingwara imufata akamara umunsi hafi iminsi 2 atikanguye. Iyi ngwara yari yayikize tugiye mu masengesho ariko ubu niyo tubonye igarutse n'ubu twizeye ko avyuka n'umuhumure. Ahubwo mumbwire ko igihe cyose jewe tubanye nawe yarafise ingwara nk'iyo ntimunabimbwire. Iva n'umurayika ngo uvuze gute? Iva ntuki kibazo aza kuryo muganga kwikango. Okay. Aria.
ndabasaba rero muze mumfashe tumujane kwa muganga kuko je sinomushobora ndi jenyene. Okay, turaje ubunyene. Shiri kukanguswe ndagutelefone. Sheri nivya kora telefone. Ambwiye ko Nabil yakangutse kandi agoye cyane. Ndi ko ndiyumvira nimba no kwinjira muri Rasma, nicara Rasma ngayirindira gahera canke no subira inyuma nkara umwana wanje agwaye nkamutora kwa muganga nari kibazo afise. Rero vyancanze. Ngero shenda kubwira. Wewe genda muri Rasma. Siko. Jengere ndamurabe. Ndamutware kwa muganga uraza kudusanga. Umutima no ukura he. Uje munagoye n'umwana wanje. Ngene nicaye muri Rasma. Ndyoherwe umwana wanje agwaye. Nicokunda. Ikindi naco ndashobora kuba mfise n'ubwoba. Kubera muganga yarambwiye ko Nabil niyo yakora ashobora kugwara. Bivuye kwihahamuka nagize igihe nari mfise inda ya Nabil. Ikindi naco ugiye mwana mukuru amakosa menshi atandukanye. Nanje ubwanje ndayiyumviriye nta musozi arakoroka. Ahubwo uciye kumfasha tugende turaba umwana uko nameze. Baby, iyo ngingo ufashe isi. Reka basuke nubwira Abel. Mubwire ikibazo ugize. Komisaje ngere ndamurabe. Ndamukwirikira ndamwiteho hamura za kuturaba. Baby, oh, no. Baby, twumvikane. Abel ico dufana n'amafaranga n'akazi. Akazi kwe naragakoze neza. Film iratunganije. Ivyo Rasma rero abikora ashaka cyangwa nabikora biramusha. Tugende. Ariko Fiko. Urabona byo ibintu naba ndababwira yuko kugira impano utagira indiro atacu bimaze ngo utere yosema. None bose habaye iki? Ariko so nabana nakoze ndabasaba imbabazi. Canke nizi muzo namba utashima. Ngira ngenda zihindura. Benda kubaza. Stile yiwawe canke amajambo yiwawe iyo ntiri kibazo jewe kusanzwe uzi yuko waje muri indasi uvuga yuko uzokwambara neza aho uciye hose bakakumenya kuri FIKO ko umustar ivyo je umva je byo ntiri kibazo canke wibaza yuko ivyo wambariye bwa mbere tukibonana ko nuba naravyibagiye we ntiwambwiye yuko atafuta atacabaye Nyine boss none habaye iki? Boss cengiza muri kano gakino bambwira ko abastata ata stress biteza. Mukabo ndiko ndatangazwa no kungene byakunane kumbwira nakoshije no kuri boss jembwira no kuri nakoshije je mpita nkosora bonyene. Mugabo tubandanye twatwika ngo byari bisanzwe. None nk'ubu ari hehe? Hari abantu baje ngaha bakeneye kumubona. Uravyumva? Barisha uburyo bwawe kugira bamubone. Banifotozanye nawe. Ariko nta waje. Akusaga suzuguro. Canke yamaze kubona ko ari camamara. Wanyononera ibintu. Bari atari. None boss. Basi wagerageje kubonera ku telefone. Ikakunshiramo. Maze kumutelefona president ijana. Nta nimwe arafata. Ahubwo na telefone yacu yayizimye. Ugasanga mwese ari uko mumeze. Yes, way. Mana. Nunga handa babuze. Bivuze ngo inzu yose nabahari. Ushobora kusanga yivanga na bwo urufugiye bwo mu mutwe. Ya muturaje kumutembereza ko kuturindirira ngaha ndabutse kwa muganga turari kibazo yabafise. Bebe no kushoka bivira nabi. Ko tibaza yuko bayagiye kumuvuza aho hafi. Basi wa mutelefone gera umva hari. Sishobora kugura telefone amuzi ya base. Acha umafite robo telefone yanje ngaho menga ko dushinga kwiradiyo. Nahandi wo menga ni wa mwana akora byo kuri telefone ya sebiye. Ariko nari ku telefone ariko Senge gato.
Fanny Ntiwagiye ushobora guma hanze nakagufotora ugakuka ko konte tsarinza kuri rezo sosio Mbega umuntu umeze neza wabaye Tumeze neza ahubwo nibaza yuko meze neza gusumba ikintu cyose wigeze kubona kuri ino si ahubwo gusa nyene nashaka ndabe kunyitayeho bimukunda kuvuga ngo naho abantu bose bonsiga uzokwama iruhande yanjye none ndabona yuko ikibazo wagitsinze tana amanota naguhaye I love you. Shano ushaka kumbesha ndakuzi umeze neza nigiye utameze neza rero nushaka kumbwira inge mu masene ya film ukunda urenze ko nabizo ngize ukuri abera kugize iki Hey, you don't trust me every one time, babe. Come on. Umva ndakubwira ndazi yuko nzi neza nkuko uzirangiye impuzu wambaye ariko no kuri boss nta kibazo dufitanye for sure. Just a prank none watsinze. Okay? Chone mengo jamu vyama film ndago ako c'est bon hamwe ngiye dushite metangure kwidoga ndashaka ndagudoda ikikondi mu mutwe bashaka kubita ubuhiri mu mutwe jewe ntacyo nsije agomba kuri ino se ahubwo gusa tugende twinjire boss naba sibyo nawe ari ndashima Imana yo inkuye mu buroko ndashima n'umukuru w'igihugu we yamayumva amaborogo bari mu mpimba akatugira ikigongo cy'ikivunga kugira ngo tuze gusubira kubaka igihugu cyacu hejuru y'ivyo vyose Imana ikaba impuje nawe rero ikintu kimwe nagenda gusabe jewe numva sindinze ndashika no mu rugo kuko Imana yari yabonye ibiroranye kugira ngo duhure je nawe n'amahirwe menshi ngize kugira ngo mbone umwana wanje ikintu ca mbere numva co nshimisha nuko nobona umwana wanje ivyo ukaravuga nibiki narakubwiye ko nakeneye guhura nawe kindi naco ndafise umugabo kandi arankunda ico wamfashije nyuma yo gufata ku ngufu narakibonye ico ngomba kugusaba ni kuja kureba ubuzima bwanje ari ivyo uri kurambwira ndavyumva kandi ndagutahura gusa namwe bavuga ngo imipango y'Imana ntawe uyimenya nagukoreye ikosa nivyo nanje ndicuza kuko ivyo nagukoreye vyose ari inyuma yo kubwira bajya abahungu baze bakwice je bakamfata bakantwara mu mpimba baciye bahindukira umuryango wanje ubu nta n'igisanira nk'ifisi umuryango wanje wose barawishe kandi je co mpimbara kandi sigaje aha kw'isi ni ukubona umwana wanje ntandi mahirwe mfise namuguhahira kora iki ndakubwiza ukuri nasohotse mu mpimba nivyo ariko mu mpimba ni muhira nta makwe namwe mu mpimba ntazi rero kumva yuko nobura umwana wanje ndakubona ntikibaho bivuga ngo ndakora ico cose umutima wanje wipfuza hamasubira iyo narindi
nibaza ko wanyumvise. No! Ntibishoboka, ntibyumvikana. Ibi FIKO, c'est pas possible. Ntibyumvikana na gatoya. C'est pas possible. Boss, ndagusavye ntutishavu kumenya amakosa vyagukoreye. Ndakwinginze ntutwabona ishavu. Kubera ko mu Kirundi bavuga ngo uheza kugoka ibigori bikera. Rero bantu tuze. Nusa uri kurona ibintu waruhiye kubera ibintu tari bugarutse. Numva neza. Ndasigurika abantu baje muri venemo. Baje kumuraba ngo banifotozanye nawe ariko bakamubura. Ubu yiteguye kuza kusigurira asigura ivyabaye atashoboye kusigura mu mwanya wabyo. Niki ntamukore jewe natanze uburyo bwose ndamusha nk'imitahe ndamugira icamamara ariko revya mpembe ahisemo kumpombesha evenema yiwanje niki ntamukore ubisigura ko boss uyu no mubiri bantu ndiye kure boss. Sawa. Hanyuma rero boss, ntushobora kumwidogera utazi ikibazo bayahuye naco. Ubwo rero bisaba kubanza kukavugana nawe ukamenya ivyiwe. Hanyuma tukamenya ico gukora. Hanyuma ikindi ntaco. Nta mugaba atora umuti w'ikibazo arakaye. Bisaba gutuza ukamenya ico gukora ndetse ni nawe woronka umuti mwiza n'inyishu nziza kubafana utarinze kubabaza. Ruswe ngiki wewe? We narakubwiye yuko umunsi umwe nzo w'icamamare abantu bose nka wa muntu isose yifuza kuba ukangwanya nakumwe bisere bagwanya bavugisha ko babwiye yuko wese amizo sambuka gacika umusaka ndahabira raba mwisaha imwe gusa poste ubu poste nzi foto gusa mwisaha imwe like igihumbi hamara ngo impano yanjye ngo nzoshikana ku ndoto zanje raba we posting urabe mwisaha yose ufite like zibiri. Jina nzi kuri atwenga ubonye message kubwira ko ronse na $1000 kumenya nizi like sitaza no kurira amafaranga y'inzu uri kurandatira aho shenda kubaza izo like nizo commentaire ziraza gutuma ukemura ibibazo by'ubukene wase utuye muhira. Mama ngo ushaka kwambara ubege nk'abastare shaka kumenya izi like ziza gukemura iki kibazo. Ivyo rero nivyo twama dupfa iminsi yose. Ibiri umunezero wanje ngomba kubizana mu intambara. Sinzi ukuntu ushaka ko tubana. Uko nshaka ko tubana urabizi ariko kuri avyirengagiza. Reka ndagusubiriremo. Abandi baseneye amakontra n'amakampani abambika. Hama bakabamamariza. Mugabo uraho ufa gufata style yose igezweho ukasha wambara ukibagira ko abafana bawe bose babibonye bacaje kubigura bakavyamba ukaburi kuri bakorera promotion batakurisha. Jeje nshaka gukora ibintu bikwinjiriza. Koresha talent yawe pana ivyo bintu by'akajagari.
kandi ndahejeje uziba kukana buza ariko hona Adidas abantu bayamamariza ni ba Lionel Messi Lamine Yamal kandi abo bose bafite amakontra basinye burya ariko je nkunda yambaye ntawe uzafana na bakiya basi bayambara kwa koci na yambaye kandi aje ndiko ndinjiza ya ano ukoze ikintu cy'ubutwari shaza ahubwo makabizu rero barakuroze bizu none uruwanye ndagusomera aho nshaki mwenye wose shakiye sheri wanje ego kuguma wiyongereza umujinya kuko waratanze kandi urazi ko ndagukunda cyane sinifuza kubona ubabaye ndasabye wihangane Niruka gushavura gute niruka gushavura gute ndongo y'abantu bameze nk'abisirayeli bava muri Egiputa kwa Farawo ubu ndatangiye gutahura impamvu Mose atageze muri Kanani pe ngira yari kugirayo gute afise abantu bameze nka Ariya mbwira sheri narakubwiye ko uburongozi butari mu Imana atanu namwe bugera nawe mbwira ko yatanze impano itonanirwa no gushikana ku isonga ry'ibyishimo byawe none raba wikurira atawuririra twebwe bagororotse turirira data wo mu ijuru irabe nawe uratangiye kuzana aya majambo y'uburofu niba usenga senga hama nandi usengere erega twese ntitwaremewe gusenga ariko noneho ngira agahinda hama nawe unshuriye honey I'm sorry sibyo nashatse kuvuga ahubwo ndashaka kukubwira ko hamwe twosenga Imana yiteguye kutwumva aho usanga banashavuriye Ariya ashobora kuba yagize ingorane ugasanga bamugonze cyangwa yagize ibindi bibazo bitandukanye nawe ukaca ushavura utanatohoje ibibazo ewe bibazo shaka ahubwo ndagusaba ntusubire kumbwira amajambo ndatuma umvyurira ibintu by'imijinyo ihangane